iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu na yanyu Muhuza TV. Uyu numwa tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Ndagwaye kaze rero wowe uherereye nga mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika, abadukurikirana bari mu makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. N'amakuru tuza kugaruka kubiriko biravugwa mu gisata cy'umutekano. Bamwe bati ese bo barabagwanyi bamaze gushika indani mu gihugu canke no kwitegurira kubera amakuru inzego z'iperereza zoba zaratanze. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ni mu gihe mu minsi iheze twabagejeje ko amakuru y'ivyo ariko biravugwa ko hagiye gusakwa muri quartier imwe mu bajenare bakomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu gisoda cy'u Burundi. Quartier ituyemwo igihangange General Sirasi Ntigurirwa. Mu kanya gaheze rero ibujumbura zone Cibitoke, abapolisi n'imbonera kure bari benshi cyane muri quartier Cibitoke, gusa iki akaba ari Cibitoke ca Bujumbura. Aba bariko basaka imihana yo kuva ku ibarabara rya 14, 15, ibarabara rya 16 ndetse n'ibarabara rya 17. Aba bose bari bafise amamotorora bagoma bahanahana amakuru. Nta munyagihugu numwe yari yemerewe gusohoka. Bagusanze hanze bagutegeka kwinjira mu nzu. Amabarabara bayugaye gushika nubu ntago twamenya ico ariko kirondegwa, gusa turacatohoza turaza kubimenya neza. Ni mu gihe amasaka ariko arakorwa henshi cyane mu gihugu, ndetse no ku munsi w'ejo akaba hategekanijwe irinde sakwa tutazi aho rizobera. Gusa kandi abategetsi batandukanye iyo babo mu gisata c'iperereza, igisata cy'umutekano turavugamwo igipolisi ndetse n'igisoda, bose bariko barakora amanama. Mbere amanama amwe akaremeshwa n'umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye ubwiwe. Bamwe bati urwego rw'iperereza rwo barufise amakuru ko hari abagwanyi baba barinjiye mu gihugu. Nemwe kandi mu minsi iheze nkuko vyanditswe ni radio Haguruka, umwe mushiki wa Aime Magera akaba arongoye umugambwe seneri ku mugabane wa Buraya, nawe yarafashwe. Ubwa mbere mu gufatwa kwiwe babanje kumwagereza ko yari yacimbika abagwanyi, gusa ico gihe abapolisi barinjiye barasaka mu nzu barabura umuntu numwe. Kuri ubu rero ibintu biriko biravugwa ni inkuru ivuga ko umutekano ugomba gukazwa mu gihugu, yoba imbere ndetse no kumbibe, cyane cyane bivuye no kuvyagaragaye mu minsi iheze aho abasoda b'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aba nubundi bakaba ibiziga bishika 50 bikaba vyarasanzwe hamwe n'ishamba Kibira. Aba akaba ari abasoda bari bambaye umwambaro w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kandi nanone uravye ku kibazo c'amagrenade agenda aratorwa mu gihugu, cyane cyane nubundi mu gisagara ca Bujumbura, umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye ariko aragirisha inama mu rwego rw'umutekano. Ubu akaba ageze mu karere ko hagati. Iyo nama ikaba iriko ibera mu mwiherero ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Ni inama ziriko zirakorwa mu mwiherero kuko vyinshi biriko biravugwa nubundi birabana n'amabanga y'umutekano w'igihugu, gucungera imbibe abanyagihugu ndetse n'ivya abanyagihugu. Mu gihe Bob Ruguri Karongo y'iradio RPA ubwiwe yari yatangaje ko hari ivyo abategetsi bashaka gukora, ndetse bagakorera ikibi kibishe abanyagihugu. Abandi nabo bakavuga ko ubutegetsi bwarikanuye cyane, ndetse n'urwego rw'iperereza mu kuraba ko abo bagwanyi bare ditabara bivuga ko baza gutera amagrenade mu gihugu cy'u Burundi bose bafatwe, kandi iyo migwi yitwaje ibigwanisho tavuga rumwe na leta y'u Burundi ibarizwa mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo ituzwe. Izo nama ziriko ziraba. Ubundi mu busanzwe umutekano w'igihugu uba wubakiye ku bintu bitatu, ari vyo iperereza, igipolisi ndetse n'igisoda. Igipolisi cyo gicungera umutekano w'indani mu gihugu, no gusigura ko igipolisi cyo kiraba umutekano mu banyagihugu. Igisoda cyo ico kijejwe no gucungera imbibe z'igihugu kugira ngo zitavogerwa n'umwansi. Mu gihe urwego rw'iperereza iperereza riba rigabuyemwo ibice bitatu.
hari iperereza ry'igisoda, hakabaho iperereza ry'indani mu gihugu ndetse n'iperereza ryo hanze y'igihugu. Aba bose bahuriza hamwe amakuru baba baronse cyane cyane n'ubundi izi nzego z'iperereza zikaba ziraba hanini ku birabana n'umutekano w'igihugu ndetse n'umutekano w'abategetsi b'igihugu. Urwego rumwe rero iyo rutanze amakuru, tuvuge urwego rw'iperereza rya gisirikare, iyo rutanze amakuru umutekano witwararika. Iperereza ryo mu gihugu ryo riba rijejwe kumenya ivyo mu gihugu imbere. Ese niba hari amakuru avuga ko hari abagwanyi binjiye, aba bagwanyi binjiye ni bande, batumwe nande, boba banyegeye hehe? Iperereza ryo hanze y'igihugu ryo rigwana no kumenya uko imbibe z'igihugu zifashe ndetse n'uko umutekano w'igihugu n'ingene igihugu kiriko kiravugwa hanze yacu. Aha ni nabo baraba cyane ivyo ya mitwe ibayitwaje ibigwanisha bitabarizwa mu gihugu indani. Izi nzego zose rero ziriko zirakora amanama y'urutavanako. Bamwe bati hoba hari amakuru adahumuriza ariko arashikira abategetsi. Inzego z'iperereza zoba zaramaze kuronka amakuru ko hari abagira bakora ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ico kibazo natwe turacacibaza, turacyarondereraho inyishu. Nako kandi kugira tuve kuri iki gisata kirabana n'umutekano, hari itangazo rihari ryasohowe n'ubunyamabanga bukuru bwa leta. Ni itangazo ry'inama idasanzwe y'abashikiranganje yabaye. Inama idasanzwe y'abashikiranganje yakoranye rero igenekerezo ya 30 Rusama Igitega, herirongowe na nyenicubero mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Nyenicubero mukuru w'igihugu ico yarashikije urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama rukongera rukemezwa, aho yaciye aho umwanya umushikiranganje wa mbere ngashikirize ivyavuye mu nama nteguza. Iyo nama nshikiranganje yabaye kugenekerezo ya 28 Rusama uyu mwaka. Ivyihwejwe navyo bikaba ari ivyari ku rutonde rw'ivyigwa muri iyo nama nshikiranganje. Mbere yuko tubabwira ivyigiwe muri iyi nama shikiranganje, reka tubanze tubabwire ko kandi leta y'u Burundi yatanze ikiringo ntabanduka cyo gusubiza imishahara yanyurujwe. Abakozi ba leta bose baronse imishahara biciye ku busuma basabwa kuba bayisubije kugeza ku igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka. Abazovyirengagiza rero bazoyakwa ku nguvu, bongera bacibwe n'ihadaburingana n'ayo mafaranga nyene. Ibi navyo tukaza kubigaruka ko hari integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushirwa 2025. Integurwa y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushirwa w'ibihumbi 2025 rije mu rukurikirane rwishirwa mu ngiro y'impinduka ziri mu ikoreshwa ry'amafaranga leta rifatira ku bikorwa bitegekanijwe no mu gushiraho ibitabu ntunganyamigambi bishasha. Amafaranga ategekanywa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025 afatira ku kungene ibiharuro vyerekana ukuntu ubutunzi buzokwiyongera, navyo bikaba ari ibice 4.2%. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 aho mu mwaka w'ibihumbi 2023 vyari ibice 2.8%. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 ngo bikazoba ibice 5.4%. Ubwo kwiyongera k'ubutunzi ngo kuva ku ngingo zafashwe na leta mu kunagura ubutunzi no mu gukomeza imigenderanire n'abasanzwe bafatanye n'u Burundi mu migambi y'iterambere. Iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025 kaberekejwe kandi n'ibitabo vyerekana umwimbu uzoba washitswe ko ku mwaka. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 amafaranga azinjira mu kigega ca leta azoba arenga gato imiliyaridi 3,941. Aho mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 yarenga gato imiliyaridi 3,371. Nukuvuga ko yiyongeye ko ku bice 16.89%. Amafaranga kandi leta izokenera gukoresha yose hamwe arenga gato imiliyaridi 4,397. Mu gihe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024 yari yakoresheje ayarenga gato imiliyaridi 3,780. Nukuvuga ko yiyongereye ko ku rugero rw'ibice 16.30%.
igihengeri kirenga gato imiliyaridi amajana 456 mu gihe mu mwaka w'2023 ushira w'2024 carenga gato imiliyaridi amajana 426. Ivyo navyo bikaba vyatumwe kandi imitahe leta izoshira mu bisata bituma ubutunzi bwisununura mu nyubako rusangi n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanura ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino kandi iyo nteguro yaremeje mu vyashikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira: ubushikiranganji bwose bwo kurikiranira hafi ibisata bibukukira bikinjiza amafaranga kugira ngo ikigega ca leta kibomboke. Kuvyerekeye uturusho dutangwa mu kwinjiza ibidandazwa hoshingwa igiciro ntarengwa tutibagiye no ku miduga yo gutemberamwo. Icya gatatu kandi gukuraho akarusho kubinjiza umwambiro wo mu bwoko bwa ethanol ukoreshwa mu biboreza. Abakozi ba leta bose kandi baronse imishahara biciye mu busuma basabwa kuba bayisubije kugeza ku igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2024. Bitagenze uko bazoyakwe ku nguvu bongera bacibwe n'ihadabu ringana n'ayo mafaranga nyene 100%. Icya gatanu harimo gutegekanya mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2024 n'umwaka w'2025 imishahara bigisha bashasha ashika imiliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 7. Harimo kandi indinganizo y'ingene ikigega ca leta kizoba gitunganijwe muri uyu mwaka w'2024 n'umwaka w'2025. Ibi vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta ubutunzi no gutunganya imigambi. Iyo ndinganizo y'ingene amafaranga ya leta akoreshwa mu kwezi ku kwezi afise amahangira akurikira: irya mbere kubona ku kwezi amafaranga leta ifise mu kigega cayo. Irya kabiri harimo gukurikiranira hafi ingene amafaranga ariko arakoreshwa afatiwe kuyinjiye kugira ntihahave hasohoka ayatinjiye. Iya gatatu ni ugutanga kugira amafaranga akoreshwa mu bikorwa vya misi yose no kureba buke ibirarane kugira ngo leta ntifatirwe ibihano bivuye mu guteba kuriha no kugira ngo ibirarane ntibigume vyiyongera. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo ndinganizo yarayemeje. Indinganizo y'ingene leta ikurikiranira hafi ideni yashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta ubutunzi no gutunganya imigambi. Ibwirizwa rigenga amadeni ya leta ritegeka ko hajaho indinganizo y'ingene leta ikurikirana ideni ryayo ku kiringo kibayabaye. Iyo ndinganizo ikaba iherekezwa murantunge ikaba iherekeza ibwirizwa rishinga amafaranga leta ikoresha. Iyo ndinganizo kandi iraheza ikisungwa mu gufata ideni. Amahangiro y'iyo ndinganizo nayakurikira: irya mbere gufasha leta mu kurondera uburyo ibikeneye bitayivunye cyane. Irya kabiri kuriha amadeni yoba ayo ngaha mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu. Irya gatatu ni ukugwizaho leta ishobora gukura uburyo bwo kurangura imigambi yayo mu gihugu canke hanze y'igihugu. Mu nzira zine zishoboka mu bijanye n'ingene leta yofata ideni, indinganizo ibona ko vyiza ari uko leta yoshira imbere gufata ideni hanze y'igihugu ariko ku nyungu itavuna, ariko igaheza igasubiramwo itunganywa ry'ingene ifata ideni mu gihugu hagati. Inama shikiranganji ihejeje guca nino iyo ndinganizo yarayemeje. Harimo kandi umugambi wo guteza imbere inyigisho n'amagara y'abantu kugira ngo umuntu abe umutahe mu iterambere ry'igihugu. Vyashikirijwe n'ubundi n'umushikiranganje w'ikigega ca leta ubutunzi no gutunganya imigambi. Uwo mugambi uzofatwa mu mugongo ni banki y'isi yose ku miliyoni amajana 230 z'amadolari y'abanyamerika. Ukaba ufise ihangiro ryo gushigikira abigeme n'abahungu mu bijanye no gufungura neza, mu kuvugwa neza no kwiga neza mu mashuri mato mato. Kazoshirwa mu ngiro n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida hamwe n'ubushakashatsi murantunge hamwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Ubwo buryo bukazokoreshwa mu mice itatu ikurikira: harimwo kugwiza amashuri n'amavuriro kugira ngo umuntu abeho neza ubuzima bwose. Kabiri, guteza imbere inyigisho mu mashure no kubungabunga amagara y'abantu. Rya gatatu ni ugufasha mu gutunganya ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Inama shikiranganji imaze kwihweza uyo mugambi nawo yarawemeje.
Ibi vyose vyashikijwe kandi n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima. Ibi akaba ari ivyavuye mu nama shikiranganje yabaye ku igenekerezo ya 30 Rusama uyu mwaka wa 2024 yarirongoye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ikaba arabereye Igitega. Aya niyo yaragezwe ko muri kano kanya rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utozicikanwa nadushikiriza uyasangize bagenza kandi aho barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana iba hezagire.